BCUSA twayubatse nka bibliothèque ya historique y'igihugu c'u Burundi. Umwana umwuzukuruza n'uwo munyamahanga wo mu Black America yabuze ahava niyabona umuco mwiza w'abo bantu ahabaye avuga ati ku vy'ukuri no saha jewe ndatoye ko ndi Burundi. Umurundi wese amagarirwa kuba umu ambassadeur w'igihugu yavuyemo. Mu gihe ishirahamwe canke umurundi wese ahaba yitunganije neza, bituma yerekana culture y'ico gihugu mu kindi gihugu. Iga umuco n'akaranga w'igihugu cawe ugiserukire neza aho ubaye, urububaye mu ambassadeur w'umurundi mwiza. Ubumwe bwacu nizo nkomezi zacu. Siwasei oye oye, Siwasei komera. Reka tubashimire kuba mwatwiyumviriye ko twoshobora kuganira. Hama ku mazina ni Simeon Nkuzumwami, benshi banzi kuva 2019 nk'uwabaye mu ndongozi nkuru zafashije abarundi gukora ishirahamwe rikomeye ribahuza ariryo ryitwa BDUSA. Hama abandi banzi ko ndi umuvugizi wa diaspora ku rwego rw'isi kuri iyi manda y'imyaka 4. Hama abandi bakamenya ko nabaye n'umuhuza w'ibikorwa vya diaspora ndundi rwego rw'isi mu myaka 3 irangiye. Mugeje gusubiza amaso inyuma mu ishirahamwe BDUSA naho ritakoze igihe kirekire, nigihe nk'ibintu bibiri mwibuka mukabona ati naho twakoze umwanya muto ibi bintu byarakoretse kandi byaragize ico bihinduye mu muryango w'abarundi nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Murakoze cyane. Ikintu nyamukuru ca mbere twahujije abarundi bari bamaze imyaka myinshi kuva bava mu nkambi, abandi bavuye mu gihugu c'amavukiro batari bwigere bongera kumva nace kubonana. Ico ni ikintu ca mbere catumye dukora igikorwa tukumva natwe kino saa twocibukako. Ikigira kabiri nuko twashoboye gufasha abarundi kugarukana bwa bumwe n'ubuntu bwo gutabarana. Ivyo bintu bibiri turi mu bintu bitunezereza gushika ino saha ko vyabaye successful, kandi n'ubu abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakibigendera. Muba mwashoboye umwanya muto kwe gushika ku miryango ingahe yashoboye kwinjira muri BDUSA kiriya gihe? Kiya gihe kuva 2019 habaye guhamagarwa kw'abarundi kuja hamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe. Twageze mu mezi 6 ku miryango 2,200. Nako mutari mwagize uko birumvikana ko hari habayeho sensibilisation ikomeye, ariko kubw'amahirwe make BDUSA ico gihe ntiyashoboye gushika ku mwanya munini, yamaze nk'umwaka n'amezi gutyo hacaratera ingorane. Mwebwe nk'indongozi mwari imbere y'abandi, byoba byavuye kwa ya mvugo itariyo ngo abarundi nta kintu bokora ngo gimare kabiri, cyane harabayeho kudasobanukirwa kana kariya katumye hacabe injyane nyuma yaho? Ico novuga, harya isuka shashi itera amabavu, kandi iyo uri kurubaka inzu kenshi utegerezwa kurondera uburyo wubaka umushinga ukomeye. Ikintu ca mbere novuga cabaye intambamye nini yabaye amategeko atari bwatosogwe neza, gace bija mu ndinganizo z'uko haciye habamo muri leadership kumenya ati ni kwegereko, bivanye ko amategeko abantu benshi bagiye gusanga ko habaye erere mu gihe kanatsinda hatangwa ikintu citwa uburyo. Ako niko kantu nabonye ko kabaye kabi muri ico gihe. Ya mwihangane ko n'abandi bihangane ko byaraduze gushika naho ikibazo kigira muri sentare y'intara ya Arizona. Kumbure nka umwe muri mwashoboye guhura n'ico kibazo na Mpore, ariko ku bandi mwari kumwe kumbure nk'umwe mu ndongozi mushikiza nk'ubutumwa bumeze gute? Kubo hari abatirimutse, hari abakomeretse ku mitima, hari abandi bantu batumvikaye neza gushika naho bavuga ati ibi by'abarundi bagiye muri sinzo bisubiramwo, aho hantu mwavuga ko iki? Icyo twabivuga ko abarundi ntibosubire inyuma
ku vyabaye mu ntango ko kubaka. Umuntu iyo ariko arubaka inzu haragera yuko haza uruherezi, umuyaga, uruhome rumwe rukagwa, mugabo nico bisigura yuko iryanza avuga ati ndayivuyemo, sinzosubira kubandanya nubaka ino nzu kubera ko uruhome rumwe ruguye. Ategerezwa kurondera uburyo bwose bwo kuduza rujya ruhome no kurondera inzira zituma rujya ruhome zazongera kugwa kugeza ashike ku ntumbero yihaye, kandi no gusanura habomotse. Kandi kenshi umuhinga wese w'umwubatsi iyo atanguye kubaka fondation amenya yuko fondation yo cyambere kimutwara umwanya munini n'uburyo bunini. Rero icyo twe twagerageje kubaka twubatse fondation, umwanya vyadutwaye y'imyaka 2 kuri 3, bice bituma bihisema abandi ati mbega natwe nitwubaka fondation tuyubake gute kugira ngo aho twasanze fondation bataze itafari rikomeye twe dushiremo ibuye rikomeye. Icyo nico twobwira abantu benshi. Twebwe ivyo twakoze vyabahaye umuco wo kumenya ati hari intambwe bateye tuyisimvye tudakwiye kuyihonyoramo, ahubwo dukwiye kumenya ingene tuyigenda ko gahoro haro kugeza tugeze kuri step ya 2 twipfuza gushikako. Ivyo rero nivyo twosaba abarundi bose uvuga ngo barakomerekejwe n'ivyabaye. Mwishuri umunyeshure ariga, iyo ananiwe ikizambe ntabwo yipfuza yuko yongera kunanirwa ikizambe ngadubure, ahubwo ashiramo inguvu zo gukosora hamwe yabonye ko yananiriwe, hama akabona kurengana ico kizambe. Rero ndashima ko hariho bamwe mu mashirahamwe bakomerejeho kandi bakavuga ati twarabonye aho benshi vyabananiri, natwe reka dukosora aka kantu kugira ngo tubandanye neza. Rero ico nico notera intege abandi bamenya ati umuntu uko avuka banza kwamvura, haje kwamvura hariho gukungura amavi, hamaje kwamvura haragera yuko rero atangura guhaguruka. Hamaze guhaguruka hariho kugwa hasi agakurama amazuru, abandi bagakomereka imishatsi kamunguka, akagera rero ho dede ayivako agaca atangura gutambuka. Rero Bidi USA niko vyagenze. Yari umwana avutse aciga guhaguruka, ategereza kugwa, ategereza gukura amavi, ategereza gukunguka. Rero ubu abakurikiye mu nyuma ubu rero bategereza guca batambuka. Rero ubu bumve ko uwaciye muri ico kibazo agakungura amavi, uno mwanya ni umwanya rero wo gutambuka, kuko yaramaze kumara gukura icyo bita kumira kabuye kabagabo. Ubu yarabonye ati uyu mwongo urahuma sindawucemo, uyu mwonga ntuhuma ndashobora kutakucamo. Icyo rero nicyo nosabira abarundi benshi kumenya yuko keshi ntango niyigora, ariko intango yirenganye uba umaze gutera isemo kubaka ikintu gikomeye cyane. Ikibazo cyaraduze kirashika ku rwego kirateba kiragarukira hafi no kurangira kirarangira. Hoba habaye gutsindana, hoba habaye kumvikana, nigiki cyatumye ikibazo hagati y'abavukanyi b'abarundi kigarukira hafi no guhera kigahera? Icambere habaye kwanza gutahura ko twese turaba umugabo umwe, kandi ko icyo twahamagariye abarundi ari gukorera hamwe. Twese cyo turatahura ko ivyabaye ari ibere ryayatse mu bonse rimwe. Bica bigaragara ko kugira ngo dutore umuturama nuko twemera guheberanira. Kuko iyo uvuze ati wewe ufashe inzira y'ubutungane nanje reka mfashe inzira y'ubutungane, reka tubandanye, ikihahonera n'amafaranga n'umwanya. Rero ivyo bintu tumaze kubikompara nka jewe sinitwe tunareye kuvuga ati reka tugira akanyarego gabo twese tubandanye. Mugabo twararavye ati mbega icyo twahamagariye abarundi nicyo turiko turakora, icyo turiko turakora. Ibi bintu turi gukora n'umurimo mwitumo nta uhembwa. None nikiki gituma turyana kugeza aho dukurana kagashambara ngo kwerekana brad of fair ko je ndashoboye naye ndashoboye, nije ndi mukuri cyangwa ndi mukuri. Rero kwabaye kumviriza impanuro z'abakura mbere,
twongera turaraba icyo twahamagariye abantu tubona ko ari cyo gikomeye kuruta bikirira ngombwa ko amataci tuyahagarika turekera abo bumva ko bo bariyo pouvoir nziza. Hama turavuga ati rero abarundi tubahituze, tubahituze turondere iyindi nzira yoroshe, kuko turoshe memene alors nta nzira idashika. Hama icyo turondera gusa abe wa muti ko abarundi bataba inyakamwe inyagimwe, ariko babe urunani rushobora kuzotuma muri aya mahanga turimo dushobora gufashana. Nico catumye dufata iyo ngingo yo kuvuga ati izi njyane nizihagarare, twisunze n'impanuro z'abakuru imbere. Ego nyuma yaho mwabaye umwe mu nararibonye mu bantu mwabonye yuko ishingiro cyo kubana gufasha no gufashanya niko babyiterambere nga muri Amerika byo bandanya mukomereza mu rindi shirahamwe natwe dusangiye BCUSA, bimeze nkaho bivugwa cyo kimwe BCUSA gerageza kuduha itandukaniro ry'aho hantu, ako gahinyanyuro mwagahinyanyuye gute kugira iyo orientation yaje gute? Iyo orientation yaje mu nzira yo kubona aho ikibazo cyavuye mu byo twita BDUSA. BDUSA yari ishyirahamwe bikongera ukaba urwego nyobozi bikaba diaspora. Mugabo muri planification yacu dukora iki gikorwa tunitoza kwari ukurondera ishyirahamwe rihuza abarundi muri Amerika. Mugabo bibonetse yuko ku ruhande rwa diaspora burundeze bakeneye nabo kumenya uburyo boronka abantu bakorana na ambasade, bakongera bakakorana n'ubutegetsi bwo mu gihugu kugira ngo bamenye amakuru ashikire abene Burundi bari hanze y'igihugu c'amavukiro ku mwanya. Ako niko kantu katumye twiyumvira ko reka duhindure iki kintu, kuko nico kintu ca mbere kindi cabaye intambamyi ku bantu benshi. Haciye aba konfliko uwaratwaye diaspora guca avuga ati rero ishyirahamwe tubona rikomeye kandi rifise abantu benshi, nta yindi leadership tubona twotanga, kiri ishyirahamwe ryizewe n'abarundi bari muri Amerika, reka ce turaha uburongozi direct bwa diaspora. Rero hacaba ibuye rimwe canke umurongozi umwe atwara ibisata bibiri bitandukanye. Aje bati kuri ko dukoresha yandi amatora haba ama confusion, nta mwanya uriho, reka ducishe aho vyoroshe. Mwebwe rero ko musanzwe mutwara ishyirahamwe rifise imiryango ingana uko, mu vy'ukuri nta rindi shyirahamwe ryari ririho ryoza rivuga ngo ryari risumvya abanywanyi BDUSA. Ati rero mwebwe turabahaye uburenganzira bwo guca muba abarongozi muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika muserukira diaspora. Hacaba rero ikintu cyo kumva ati ubu rero sinkira umurongozi w'ishyirahamwe gusa, ahubwo ndi n'umurongozi aserukira abarundi mu gihugu catwibarutse. Rero ako nakandi akantu twabonye ko katumye abantu benshi bacabona ati ubu singenda kugwanira utwara ishyirahamwe ryo guhuza abarundi ataco bunguka, ahubwo ngiye kugwanira kuba umurongozi w'abarundi bose ndabaserukira muri ambasade no mu Burundi iwacu. Benshi bacaye bifata nka pouvoir yo kumva ati ncamba mu leader akora muri diplomatie logicale. Ariko twebwe tumaze kubona izo ntambanye zose, je tumavuga ati ngagatsitsi ka kera kavumbika umuriro. Twavuze ati rero kugira ngo twirinde izi conflit zizobandanya mu Barundi, kuko nta buryo twari guca tubitandukanya, kuko BDUSA deja yari imaze kuba ifise iryo kete ribemerera gukora ico gikorwa. Twavuze ati rero turakeneye ishirahamwe riza rishira mu ngiro ibijanye n'ivyo twahamagariye abarundi gusa. Niko rero kuvuga ati reka dukore BCUSA, Burundian Coalition in the United States of America, rijeje gukora ico gikorwa. Duce dufatana details zo kuraba bwa buntu bwose bwatuma ajya amategeko atose karagatuma haba conflict hagati ya bose rimwe, duce tugerageza kuyatunganya neza
kugira ngo twirinde izo conflit zose. Nico gituma ubona rero BCUSA rimaze imyaka 4 atanjyane atanduru bakora ibikorwa twahamagariye abarundi gukorera hamwe neza atakibazo, na leadership yabo urabona ko na manda yabo mu kubisikanya atakibazo cigeze kimwe. Nuvuga yuko mu mashira hamwe sinovuga ngo ari muri Etats-Unis gusa, na yari Australia na yari n'ahandi, kuko ndumuvugizi kwisi yose ndazi ibibazo abarundi bahura nabo navyo mu mashira hamwe. Ndizera yuko ntakekeranya mu mashira hamwe hari y'aba diaspora BCUSA ifise amategeko atomoye, kuko hose tumaze kuhabona tukabona n'abandi bibazo bahura navyo, vyaduhaye akaryo ko kumenya ingene dutunganya umuryango BCUSA. Rero iyo niyo ntumbero yonyene yatumye tuvuga ati reka dukore ishira hamwe riza ritandukanye n'ivyo vyinjiranyemo, ariko rize rikora ivyo twamagariye abarundi. Nuko rero kuvuka kwa BCUSA ku barundi baba hanze, haba ngaha muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu, kugira ishira hamwe, kugira umuryango wituze, uzira amatati, uzira urwanko, uzira kutitwara neza aho babaye mu bihugu bimukiyemo, bifasha iki ku gihugu twaje dukomoka? Murakoze cyane. Icambere bituma igihugu kivugwa neza, kuko umurundi wese amagarirwa kuba umwambasaderi w'igihugu yavuyemo. Mu gihe ishira hamwe canke umurundi wese ahaba yitunganije neza, bituma yerekana culture y'icyo gihugu mu kindi gihugu. Jewe ino sasi nohamagara nyakubahwa Martin ngo n'umurundi w'intungane, mu gihe habaye atamushingira intahe kari umurundi w'intungane. Rero burya buntu uba ufise hama n'amategeko ugira ko akugenga neza, atuma urepresent ukaba umwambasaderi w'igihugu neza, kuko atabunyankamugayo ufiseko. Ico rero gica gituma userukira igihugu cawe mu makungu neza, kandi nivyo duhamagariwe. Umurundi wese ahari, jewe bazomenya ico ndi, babonye ko atadiwaye mfise, babonye ko tangorane mfise mu rubano, basibonye ko atamusi n'umwe mfise ama citation ava kuri court. Ivyo vyose rero biva muri ya culture yagiye ashira hamwe wagenda muri kabandanya ari kwigisha umuco n'akaranga, bica bituma userukira igihugu neza. Rero ivyo nivyo Uburundi butwipfuzako, ivyo nivyo amambasaderi ahamagarira amashira hamwe ahari hose. Iga umuco n'akaranga w'igihugu cawe, ugiserukire neza aho ubaye, urububaye umwambasaderi w'umurundi mwiza. Rero ivyo nivyo duhamagarira umurundi wese ari muri BCUSA, nivyo duhamagarira n'indongozi zose aho ziri. Kuba mwishira hamwe si inyungu gusa yo kufasha guhambana, na education yo kutibagire wavuye ni ikintu kiri prioritaire. Tuzi ikibazo aba Black America bahuye muri iki kibazo, iyo ni histoire twize. Ino saha bose nta numwe aziyava niyaja, kubera ko baribagiye umuco wabo, barabura bakurambere babibutsa ati wewe uri umurundi naho uri muri Amerika, wowe uri mu Tanzania naho uri muri Amerika, umuco wo muri Tanzania n'uyu niwagera muri Tanzania uzokora ibi. Rero ibi rero twakoze abantu bategerezwa kuvyumva. Iyo ufise leadership nziza, kabarimo abakurambere beza, umwana uzovyara azomenya iyaza kurahura ubumenyi bw'igihugu ciwe. Rero BCUSA twayubatse nka bibliothèque ya historique y'igihugu c'u Burundi. Umwana umwuzukuruza n'uwo munyamahanga wo mu Black America yabuze ahava niyabona umuco mwiza wabo bantu ahabaye, avuga ati mu vy'ukuri no saha jewe ndatoye ko ndi Burundi, kuko umenye ubu identite yabo kugira ngo barondere iyo bava omwe bagenda gupimisha DNA. Hama DNA nayo muri iki gihugu ikigira generating, ati turavye ingene uvuga, tukarabana karaktere zawe, tukarabana amakosa umaze gukora muri iki gihugu, tukabona nayo udakora, twisunze ibihugu ibi n'ibi wowe uvaha.
rero natwe ntidukeneye ko abana bacu abasore bakuriye aha twese twaje tukiri mu myaka y'ubujene tuzoguma turondeza nk'aba bene wacu b'abirabure bazanywe, ahubwo dukeneye kwegera abakurambere kugira ngo batwereke hama turonke natwe turiko turarongora muri iyi myaka ivyo twigisha abana bacu. Tubwire ati mwana, jewe ndi muri iri shirahamwe nigishijwe kuko sinigeze ndabibona, rero nawe urakurira aha kugira ngo bakwereke ivyiza vy'igihugu cawe n'ingene ukwiye kwitwara muri iki gihugu kugira ngo umenye ico urico. Ico gituma naje mu nzu iwanje idarapo ry'u Burundi ntiribura, ndemera igihugu mbamo ni Amerika, mugabo ntegerezwa kubereka yuko muhiri wanyu ni Burundi, ukazobona iri darapo aho riri uzurivugire neza kuko niho muhiri wanyu. Ivyo nivyo twipfuza, nivyo n'Uburundi bwipfuza, nivyo n'abambasaderi bari ngaho baseruka igihugu bipfuza. Nuko murakoze.